Mwaramutse hari umuntu adogikiye iyi link kuri video avuga ngo ngire ubusesanguzi sinasoma yo kwiraba reka ngire ko ikibiriraho akaba ari video iri kuri main switch ivuga ngo reho singenda kumana abona ko indongozi zatowe ataco bozizera ko ivyo nivyo icatumye Kotebu na Verundi zihomba. Bon, kwa shakora video yose kuri main switch 257 reka tuzumvirize hanyuma twumve ivyo abahizi bari kuvuga. Ndabona harimo Francis Rohero, the next president of Burundi. Uyu mugabo nagize sondage mubona yitoje. Ikibazo ca mbere yari abadede bamukundira, ica kabiri abarundi bamutora. Reka nsubira ndayikore verbalma. Okay, reka twumvirize ikiganiro. Kuri iki kibazo cy'uburongozi naco nyene kibita leadership, harabaye amanama menshi kuri cyo, harabuzwe byinshi, haratanzwe n'inzira n'inyishu zitari nke kugira ngo ikibazo cy'uburongozi gishobore kuronka inyishu. Ariko intamamye yahabaye nyamukuru ni kutuba twarategereye neza iyi nzira ya demokrasi twinjiyemwo. Inzira ya demokrasi twinjiyemwo itateguwe neza, abantu ngo tuyumve neza, tuyishire ku rugero rw'igihugu cacu, ku rugero rw'abanyagihugu bacu, mu ntago tukayifata nkuko womenga ni mu gihugu nyene abantu yishira bakizana bakigenga bavyumva. Yarabaye intambamye ikomeye cyane kuko yemewe itemewe. Iyi nzira ya demokrasi yemewe itemewe, iyo ni intambamye ihambaye cyane kuko twapfuye kuyinjiramwo. Ingorane zaje kumurengera, abantu baricwa, abantu barangazwa, abantu barafungwa, itunga ry'igihugu rirasanzara, ibintu imigenderanire n'ibindi bihugu hamwe twuko ni amahera na bwabwe twosume na bwabwe birononekara, biratosekara. Imigambi cyayigenza ukuntu, amashami yigenga cyayigenza ukuntu uko atatezwa kwigenza mu ntwaro ya demokrasi. Abamenyesha makuru bamwe simbuga mwebwe no munyene bacha bigenza ukuntu. Inzego z'igihugu Gabriel yabivuze ziragoyagoya, ya market leadership ariko aravuga ntibamenya ivyo turimwo. None ngibavuga bati twenda twicarane n'abandi twiyumvire inyishu z'ibibazo dufise ingene byotora umuti. Dufate nk'ikibazo muri ko muravuga kibiciro, ngiye ikibazo burya ndikiraba uri kome cyangwa kirabe umugambwe kanaka canke ishiramwe kanaka, iki kiraba abarundi bose. Ikibazo kibiciro abantu ingene basume ingene bazobabaye ingene bazobaho kiraba umurundi uwari we wese, aba mu nzego ataba mu nzego, aba mu mugambwe ataba mu mugambwe, aba mu idini ataba mu idini. Iki kibazo kiramuraba. Bo je mu bintu ariko aravuga sindasamamo ikintu agira comment mbwiye ngo ndanumye. Bo ko demokrasi twayitahuye ivyo obviously biraboneka ko nk'abadede bayifise demokrasi mu izina mugata principe n'ime ya demokrasi bazi, kubaza akazi na muntu ntavyo bazi, kureka ngo abantu bidagadure ntavyo bazi, freedom zihari, freedom of speech, liberté d'expression ntibazi. Ico no kimushigikira ko muga yavuze vyinshi birandaburaho nohera. Ibyo by'ibiciro katwumvirize cyane kavuga ko uko biraba abantu bose. Reka twumvirize. Abantu bagaca banka kuza kumviriza no guterera ibyumviro, kumbure ibibazo twibaza bakatubwira ati oya muri ko mubibaza bitari inyishu zira ndibazi. Ndibumva ko ya crise ya leadership yari ko aravuga. None nk'ubu yavuze ati bari kudufata bakadufata ugira kudufata niwo muti. Ntara mbona banga bapfunzwe ariko ntibapfunzwe. Aba bantu nibaze baremera baze barita cyangwa batunganye ibiganiro tuze turabijyamo dutange bibyumviro bironke inzira yo kuja mu ngiro. Bone baza aha kwari kuvuga uko kuntu hariho ubu aba bagabo bavuga ngo bari muri opposition bagenda bagahurira ahantu. Sinzi umuntu avuze ngo nukwidigadiganya mu ugatwenga cyangwa mu kinyarwanda ndaba ngo kwirigarigita hanyuma ugaseka.
Donc neza ko cyangwa kuvuga aba bantu kubaza muri parti de l'opposition badafise ijambo, badafise ijwi, badafise umushinga amateka n'umwe, badafise umusitanteri n'umwe, bakajana kuvuga ngo Burundi bugwaye ahabwo kiruku, bigaca bihera nk'intuze ihemeye mu muyaga. Hanyuma babahize CNDB ku butegetsi bakaguma bibandaniriza, nta think tank bakora, nta manama bakoresha, nta journée de réflexion nk'izi bakoresha. Urumva aba baravuga ati byogenda uku, abasenera ati murabesha twaragifashe tugitwara ko dushaka. Nibaza ko ariyo disconnect ihari, ibi bintu bari kuravuga bihera nyene niyo problem. Banke baze baritaba abashoboye kwitunganya bitabe batanga umuco. Kijya kibazo rero yavuze cha manque de leadership ni kibazo gihambaye cyane, nico gituma mu nyishu dutegerezwa kugaruka ngene twokomeza tugatsimbataza intwaro ya demokrasi kameme, kuko iri jambo munyagihugu igatuma mu bisanzwe mvuga mu bihe bisanzwe simvugo, igatuma umunyagihugu aserura ivyiyumviro vyiwe mu mwidegemvyo. Donc ubu si mu bihe bisanzwe. Très bien. Ubu ntabwo ari bihe bisanzwe. Donc CNDD womenga ibari muri martial law, bamenga bari muri état de guerre. Udashobora kuvuga boko mbura ubu ngira twagiyemo ko numvise ngo niyo mbare ageze Bukavu, ariko plutôt ibuvira canke se pagatumba, kavimvira, kamanyora, Kalemi, Zaire byo nta kintu na kimwe ndayiziko. Anyway, donc si bihe bisanzwe urabona ko abuze umuntu kwavuga ibintu nk'ivyo. Yumva ko yishira kizana ikabubasha bwo kwitorera abamurongora za ndongozi ziza zimwe Gabriel ko aravuga mu mwidegenje atari mu musunikano nk'itwara tubonye ejo bundi kitwara tubonye none ngabo aba baraye bashizwe ejo bundi bo bazera kwiki nothing sho bazera kingene baje kujya baje niko bazokora abantu bagashigwaho n'abanyagihugu mu mwidegembe hama bagashobora gukora bisunzi neza igihugu n'abanyagihugu. Niyo leadership uvuga izvugwa izokomera. Donc naco wobizera ko d'abord kubera ntaco bashoboye, harimo ikintu ca incompetence kiri muri CNDD FDD ine. Sinabwabone guverinoma iri incompetent nk'iguverinoma duse mu Burundi. Hagacaja kuno kwijajara ngo twaragifashe, hagacaja kuno kwijajara ngo abanyagihugu twe bose baratunyuma 100%, no kuvuga twatabaganya twavyorosha, nta kintu bazodukora ko, nta muntu azodukura, amatora tuzoyatirika uko dushaka, nta muntu azotunyiganza. Bo hagize n'useruka tuzombwira ko uwo muntu ashaka kuzana za ntwaro za kera, ubuhoho vyanaryoshe, babagesera bari ngaho hakurya ibuvira, umugize mugakomye baragaruka, ubwo ni muceceke mumvize ivyo tubabwiye. Iyo ni trufa zoza barakinisha, uzorindira gato uzovyumva. Ndabikubwiye ko ejo ugize ijambo uvuga uzovuga ngo bari ngaho ibuvira, ngo ho bari ngaho ibuvira. So ntagire kintu mu bitega ko forget, ahubwo n'ivyahuha bishoboye kuhuhuka kuva désormais. Reka tuzoraba ikindi burya mu vyokorwa nuko mwanje mutari mwampaje ngo ndakice ko, ariko ni ibintu uriko bikunda kuvuga byo kugwanya kugira ibiturire, byo kugwanya kunyuruza no gusesa kuri tunga ry'igihugu. Ivyo bintu bidahagaze ugasanga abanyuruza nibajya nyine batoza kurikingira, ugasanga abajya biturire nibajya, abanyuruza basesa kuri tunga nibajya. Ivyo rero bidahagurukiwe ibintu by'ibiciro turiko turavuga ngo birashobora kugabanuka, ntibizogabanuka, ahubwo ya inflation izobandanya iduga. Hanyuma amafaranga y'u Burundi zibe nk'ingaratazi zisanzwe cyangwa cyo mukuru w'igihugu ati nk'umunsi tujoga dusanga byabaye ibipapuro bizogenda gute. Ivyo bintu uvuze bwana Rehonse harimo contradiction. Ubwambe watubwiye yuko ngo ibiciro ngo ikingo n'ikibazo c'abarundi bose yaburiya nakurese bwa numviriza yutera ukirezona ucura gukomeza mugabo uburavyerekanye yuko en fait ivyo bintu vy'ibituriye vyongeza inflation. Reka ndakora akantu inflation, ndakora akantu kari simple. Bon, reka dufate akaroro kari banale. Dufate ko umuntu ko afyatura amatafari. Akavuga je mfyatuye itafari ndashobora gukorera kurigurisha amarundi 5. Agaharura ati ngize amezi 6 ndashobora kuronka amarundi 300. Akavuga ati kubera hano bigoye nagomba kuja gufyatura amatafari Dubai, namse ko ariko ndabafyatuza amatafari, nshaka mu mezi 6 nce ndondera passport hanyuma nce ngenda. Yagere kuri 300 canke ageze mu nzira canke abajija kumva ati reka da 300 ntabwo ashobora kugura passport, ukeneye miliyoni. Aca akora iki? Aca arondera
duza ibeyi ni ibintu byashobora gukora afite atora amatafari menshi canke atangwe kurisha itafari ku Rundi arenze aya mbere. Ivyo ndabifanya nk'akaroro muga n'ibintu vyinshi urabona ko iyo petroli duze n'ibindi bica biduga kubera avuga ati giye kugira ngura iki kintu nkoresha petroli, n'abandi bakaca bari iruhande baje bati niki caraduze nagenda dugije amadolari yaraduze nadugije nubwo ayiwe yo batadugije. Donc harimo ama element macroeconomique atuma ubutunzi atuma ibiciro biba uko biri. Macroeconomique no kuvuga si ikintu umunyagihugu ashobora si micro si ikintu umunyagihugu ashobora gukontribuwamo. Dufare nk'akarorero nk'ubu imbibe zugawe ibiciro bizoduga niba hari ibintu byava mu Rwanda yamateke batubwira ngo ngana umutwe w'umuntu ntamuba mu kironzi, urumva ushoboye kuricengeterana akaricisha mu Buvira paka buryo Buvira buracara Uburundi akabucisha itanze naho harugaye okay, akaricisha mu ndege akarishikana Bujumbura, urumva ko ucuririha ayarenze ico kimwe n'ibindi bidandazwa. Umva vyavuye ko imbibe zugaye c'est macro problème mugabo cyo vyafekta abanyagihugu, ntabwo ibiciro amabe y'ibintu abanyagihugu naza ko bafise element ntoyi micro ariko hanini kuri macro level. Bana Leonce ariko urabivuze ibiturire kujya leta ubukozi bw'ikibi ubwo bwose buri mu bigwiza inflation sans doute. Okay, ubu naho ndaza ko haramukiwe Francis Rohero reka twumvirize. Muri demokrasi mugabo mu by'ubutunzi biriko biratera imbere, kuvuga ngo ni kibazo ngo cha leadership sinibaza, ngira ngo twokivuga mu gihe abantu bugira uti baragerageje biranka. Reka twibukanye gatonyi nko muri imyaka 5 iheze, washaka ntahure n'igituma atanu ushobora kuza ngaha. Mu mwaka wa 2021 leta yarateguye ico bita forum économique national, ruba rugwego ruhanitse cyane. Umuntu yibaza ati ico ni ikintu gikomeye. Habaye ivyigwa 14. Abahinga baraje barayaga kuvyerekeye isi, ivy'umwimbu, ivy'ubutare, ingene buhingurwa, ingene akazi karonkwa, ingene urudandazwa gukora gushika hejuru. Bavaho bavuze bati hagiye kuba suivi. Umwaka waraheze nta n'ijambo ryavuzwe. Mu mwaka ukurikira haba forum igira kabiri, barongeramo ikindi ngo cohesion sociale. Ico kintu kiravugwa twese twumva tuti aha hoho harashobora kuva umuti. Ni bimwe ushinga amateka Leonce yavuga ati haravuzwe byinshi. Ibintu leta yakoze n'amahera byatwaye, ivyigwa byinshi byakozwe, kuvuga yuko ari kibazo c'uburongozi sivyo, hari kibazo cyo gushaka. Hashobora kuba ari Abarundi bashaka ko igihugu gihomba. None wonsigurira gute ingene ushobora gukoresha amahera ya leta ugategura neza ibintu byose kugira ukazana abahinga bose bige bakubwira ibikenewe byose, ntihagire ico bivuga ku mwaka ugahera atacho wabivuzeko imyaka 2. Ivyo yaravuze ngo by'urudandazwa, iyo abantu baja muri leta bazi neza ko amategeko abibuza, mugabo bikageraho ari bo bagira ahubwo nico no kwita ihimiriza ko umunyapolitiki ahubwo ko bariko baratanga n'akarorero ko batariko barabikora, ari bo bariko barateza imbere. No kuvuga yuko babigira n'inkana sukubiyobegwa. Bon, nivyo hari abantu bashaka ko igihugu gihomba nkana, hari abantu bagomba ko Abarundi bakena babona ku mpamvu imwe. Kwanza ntuze imwe nyinshi, imwe ntuze yagize kubivuga umwe mu nyambari bamvuga inyumvira. Donc harimo ibintu cyo gushaka gukenesha gusonzesha abanyagihugu kugira ngo burya iyo umuntu ashonje kujya ngo ventre affamé n'a pas d'oreille, iyo umuntu ashonje uco gihe ntashobora kuronka kwiyumvira birenze kurondera ivyo kurya. Sinzi ko kumbura, sinzi ko abisha muri economy, sinzi ona gitoraguye ikintu bita Maslow, donc hiérarchie des besoins de Maslow. Aravuga ko mu ntango ukeneye ivyo kurya, ibyo do base, kujya kuryama, kwambara. Ivyo bironse ni utangura kwiyumvira kumbure umutekano, nyuma ni utangura kwiyumvira ko kwandika poeme, ko wogera philosophy, ko wo umuntu w'umushinga ntahe. Igihe ukiri kurasibe gatano kuronda ivyo kurya, ico gihe ntushobora kwiyumvira bihagije. Ivyo abategetsi ba dictateur babigira babibona ko abanyagihugu bagumara abantu b'impumyi badigita ico bashatse, bumviriza radio bababwiye. Ikindi
barabakenesha bagaca baza barirukanga ezesevya nkuje kubatabara ngo uyu muceri ngibi biharagi mwagira mupfe n'inzara urumva mugabo uri umuntu wewe ufise ivyo wawe uvuga ati bon jewe ndabatora nshaka nta kintu mu mari bon murakimana mugabo je nta umuntu sindabinginga ariko nibashaka abantu bari independent bashaka abantu badependanga kuri bo ivyo birashoboka hariho na kintu cita elitisme kiri mu Barundi avuga ati bona nakaturanganye uzokumva nk'abagore kera bari dodomba ngo gitena cyo nambara ngo buri muntu aracambaye mu gatumba gashaka ikiduze hejuru kugira ngo yereka abandi bagore bo muri village ko wewe umugabo we wakomeye kubasumvya juste ico okasho gutuma abantu bavuga ati bo je nkize je nyene ni sawa kuko niki jamba ikigangi muri quartier donc harimo abantu bariko babigira babona bakakenesha kugira bakire kuko urumva muri ako kajagari niho bakirira iyo uvuze ngo ugire digitalisation cyangwa ukiye ibintu mu nzira ibituro bica bigabanuka abantu bashaka ko kaguma iyipfungu igituro kiguma kibura bagicisha mu kinywabi inzoga z'umuzi bagicisha mu binywabi buri kintu cyose abantu bari kwa profita donc babigira nkana ego nivyo harimo incompetence sans doute FTF incompetence iri exagérée mugabo harimo nivyo bagira nkana kugira ngo bonyene bikirire usibye ko nyene ndayishira muri incompetence en principe. Ivyo yaravuze ngo vy'urudandazwa iyo abantu baja muri leta bazi neza ko amategeko abibuza mugabo bikageraho aribo bagira ahubwo nico no kwita ihimiriza ko umunyapolitiki ahubwo ko bariko baratanga n'akarorero ko batariko barabikora aribo bariko barateza imbere no kuvuga yuko babigira n'inkana sukubiyobegwa babigira nkana donc bafise inda ndende bafise umunoho amategeko ntibayitayeho bafise short vision vyo yabigarukira ku mazuru yabo donc nta kintu na kimwe usanga bitayeho sivyo kugaburira inda yiwe ubu nta nibaza ati mbega ico bizogenda gute abana banje bizogenda gute igihugu coja mu ntambara nobaho gute bo amabara daharuye ngatwaza imodoka bifasha iki igihugu gishoye gutera imbere twese tukunguka ivyo bintu ntavyo bafise iyo vision ntavyo bafise no kugaburira inda zabo here now niyo mpamvu umuntu wese igiti arimo gereza ku maximiza donc umushakara bakora nk'umushara mwishi ushoboka hanyuma akaraba kashaka kugira ibiturire byinshi bishoboka akaba kashaka kwiba ibintu byinshi bishoboka agacho kuko ashaka kuronka avantage za exoneration urucuruzwa rwa magendu amamarché yo mu kinywabi donc agereza ku maximiza kuvyiwe peu importe ma conséquence haba kuri société haba ku wundi muntu we no kumaximiza ico kibanza arimwo nico gituma amfete ubona yuko igihugu cateye kija mu manga kuko buri muntu ari kumaximiza ku gahande kiwiwe atitayeho ineza y'igihugu cose problème ikomeye cyane kandi baza ko abadede batazokwikuramwo injuru urotre ico muzoza mumbwira abazogira imana mu karamba abazogira imana ntibabamese nibutse twahereye kure mu byo bita insiguro y'amajambo inflation mwatanguriye ku bintu bitatu bigira inflation par les coûts par la demande canke par la monnaie babisiguye neza ivyo bintu byose nibaza yuko aha turi ni ibintu bishobora kuba bigirwa n'inkana hari abantu bafise mu inyungu yuko iki gihugu gikena cane uko kiba kimeze muri kino gihe hari abantu bashaka kuba bifise mu inyungu vuze ngo inyungu yihe je ntayo notahura mba numva yuko umuntu yitoza umugambwe ujaho baba banezerwa nuko igihugu kimererwa neza oya ivyo ntavyo banezwe ivyo we Francis uvahe ivyo nta muntu abinezwe inyungu nazikubwiye nizo nyene zuko abo bahizi ikintu araba niyo nyaga yiwe na famille yiwe point ibisigaye they don't care. Okay, ibisigaye ntibibaraba akeneye ko we yubaka inzu majanane akaronka amavewiti 8 akaronka abantu bibugo baramukukumbira ku rubuga rwiwe bamutakambira abasigaye abahonyora ko bapfa bagwarakorera ivyo nta kintu na kimwe abinezweko ahubwo the more uko atunga abandi bakenye nivyo vyiza ko bimuha power gusumvya niyo yarasanganywe donc ivyo ngo ntumva vyo bavanamwo kumbara ngiye ntura bujumbura uzotiza agashambara ugende ubaze aho bunyone yahora ba ko yaba yarafise ingoro ubaze aba genero bose ko barubatse ibitaro ko bafise ahantu bacuruza inzoga zivuye abacuruza igitora baza bafatana ibitoro n'abagenero inyungu niyo nyene amenye inzovu bagurisha
ewe Burundi baba banezerwa nuko ibintu bubaka bisa neza. Mpereye aho yaravuze aho igihugu cy'u Burundi cahebegwa amadeni tukagenda turaduga nuko yuko hariho umurindi twigezeko uno munsi muri imyaka 5 kuva mu 2020 gushika uno munsi imyaka 5 twasubiye inyuma gusumba imyaka 15 imbere yaho bisigura ko hariho ikibituma murumva mu abantu mugenda murahageza iyo guverinoma yanyu muri imyaka 5 iyo guverinoma yanyu imaze twasubiye inyuma birenze imyaka 15 donc progrès twavuga twari kumanza gukora imyaka 15 yaciba nire ubugiye kuraba mfite courbe ya growth y'u Burundi donc croissance économique iri kigoja hasi umva ni decroissance ko bace bayita shrinking irikira koroka mugena mu Burundi kuri internet ntuze GDP y'u Burundi mu Burundi na GDP per capita donc GDP ni nka y'igihugu cyose hanyuma per capita ni individuellement amoyene sinzi uko bakora muri economics mugabo usanga izo ntuze izo index zibiri zikomeye cyane muri mukuraba imibereho y'abanyagihugu canke igihugu en principe uzosanga turiko turakoroka mugabo ku radio no ku televiziyo kugira ngo turahaze kubera iki harimo abantu 5-6 bahaze and that what counts ico nico cyonyine gifisa akamaro abasigaye ubwo runaka haze namwe murahaze utavyemeye urumunebwe urumwansi w'u Burundi urinyanka Burundi ushaka kugitwara ibintu nk'ivyo igihe abantu baduze umurindi wo gushaka kudandaza wo gushaka kuja imbere wo gushaka kuboneka wo kugira iminsi mikuru gusumbya guteza imbere igihugu sinibaza ko ari ikibazo leadership ni nkana babikorana byari kubera leadership iyaba n'ivyabo bibananira gukora none ni kuki ivyabo babitunganya neza ni kuki ibintu byabo babikora neza mugabe igihugu bakabitabagaza nibaza rero yuko ari ikintu bita volonté politique hari abantu bashaka kugira bati abantu ndabakenesheje ndabashize mu rugero rubi hari habagira bati nivyo bizotuma turamba nivyo bizotuma twamaho nibaza rero yuko ari muri urwo rugero ndabifata geneza ko ari vyose bwana Francis ntabwo biri mutually exclusive vyose biravanze harimwo lack ya leadership nta leadership bafise buryo definition ya leader ngo ntagiye kureba kuri internet nibaza ko ari umuntu ayobora abantu mu nzira y'ukuri leader agomba kwitaho abantu biwe donc umuntu atitayeho abantu ico kiyo test ya leadership aba yayiferinze avuze ngo ni famille uwo ni père de famille ni leader wa famille ubwo yoba muri leader ko ba leader nafuse bafise level mu stanteri nta muntu amusavye ko aganza intara père de famille no muri leader wa famille nta muntu asavye ko aganza commune muvuze ngo je ndi muri leader w'igihugu ntabwo tubwira ngo je ntunze umugore n'abana no ivyo iyo leadership twagusavye ni y'igihugu shaka mbere ufite n'umugore ufite n'abana mugabo dukeneye leadership iyo rero ntayo bafise nta vision bafise nta plan wana bafise iyo leadership ntayo bafise ikindi cha kabiri nyene niyo volonté politique badafise canke volonté n'importe laquelle nta bintu byo guteza imbere igihugu bakeneye bafise volonté yo kwiteza imbere bonyene ica gatatu ni incompetence harimo abantu muri abo badede kumbure je na leadership ukora bagiye babashiraho badakwije iyo ubwo bushobozi ariko abantu nubwo baba bashaka kubikora batazi ivyo bari bukore donc ivyo byose ni urumva udavagi bikoranye ku buryo udashobora kuvuga ngo aha bovayo kubera iyo cyaba ari kibazo kimwe nk'icya leadership kumbure ubwo tereka tugire training leadership iyo ari incompetence kumbure ubwo tereka turondere abandi abantu babahe training encore nushyize muri training ushyize muri leadership ugashiramo lack ya leadership ugashiramo lack ya competence ugashiramo lack ya volonté donc kutagira volonté bica birudavagi ntushobora kugira ngo mbega ubu Burundi twobera nk'umwana yahiye mu kwaha nta uronka umufata donc ni ibintu biri combine ivyo usevye neza urako ni combination y'ivyo byose sinzi we iyo turiko turaje ndakurahiye birashoboka yuko hari abantu babironkamwe inyungu igihugu kiriko kirasubira inyuma no birashoboka nico kibazo rero twagize mu Burundi abantu baratinya kuvuga kugira ngo ntibamese na Francis pana birashoboka harimwo abantu biyita ngo nibihangange wa mugabo wa Oricho yavuze ngo naba mafia canke naba gangster abo barahari barazwi n'amazina nuko je ntiyako womesa nari kuyakubwira okay ntabwo bamesa mugabo ntayo mfise ariko bazi bihangange kumbura abagenero ure hejuru umanuka ukatire kugira
ubugira 10 muri hierarchie abo bantu bari guprofita uko situation imeze ubu ntibashaka kuhinduka agomba ikomeza uko nyene n'abandi munsi hari abamustanteri bashima ko hatoba controle kugira gurisha bitara hari abanyumva kuminumvise baprofita ko amatonga gurisha mu kajagari bakagico bariyeko donc abo bantu baraprofita ntibashaka ko ibintu ku murongo kubera boca babura avantage mugabo mwe navuga ikintu nibagiye kuvuga mu harimo stupidité kuko ubundi igihugu giteye imbere ubu ufise security idasanzwe ufise ukavuga uti je naho bonkura ejo nzoro nkiconja mugabo ngaho baca bagwana avuye mu stantere aca yicara aca gogwa bamwe baca banapfungwa mugabo mu gihugu cateye imbere mwese mwazamukiye rimwe ico gihe hari ibindi ushobora gukora muri library gutangura ivyo wawe ama company privé ibintu vyinshi ku buryo uvuga uti bon kinda kivuyemo nzokora ikindi kintu canke umuyomba wanje atazoba yaronse chance yo kuja muri leta cyangwa mu kindi kintu hakina zokora donc harimo na stupidité itagira uko ingana bon sinzi en fait ko solution y'Uburundi yoroshe gutora je rimwe nigeze kuvuga kumbura umashize ko nk'ibi by'ibiturire kwanza ngeza ngaha kubera bon ikigano numva ari kirekire cyane ibintu by'ibiturire je namwe mvuga ukuntu vyamaze kuja mu bantu yabaye gangrene byose bako sinzi indirimbo muri Katolika twaririmba ngo nzobaha umutima mushasha mbashira mu muzirikanye mushasha donc vyose bako abantu utera abantu bashasha mu Burundi kugira ngo ikiturire kive mu mitima y'abantu sinzi ko hari ikintu kizoshobora gukora igiturire mu Burundi I don't know vyose aba donc ico bita reset bon reset malheureusement kenshi na kenshi usanga ihitana abantu benshi sinzi mugabo neza ko dukeneye imitima mishasha ntuka ivyo bagira abantu baja gusenga ngo gitera imbere bakagirisha ayo manama yose twavuze kugira ngo gitera imbere hirya ejo mu 2023 ayo maforum yose yaheze bakavuga bati bagiye muri division ivuga ngo 40 60 igihugu kiri emergence samajambo ni biharuro ni $2000 de PIB par habitant ni urugero abantu babashitse ko ingene babaho n'ivyo baronka byose ingene babigira ivyo ni biharuro si ibintu uvuga ngo igihugu giteye imbere abantu babivuga nk'ibikino sivyo rero babigira n'inkana abadede bakoresha umunwa gusa ashobora kuvuga ko Burundi igihugu gikize kubera bivuze ku munwa acumva ko bibaye ashobora ko Abarundi bose bakize kubera bivuze acumva ko bibaye ashobora kuvuga ko umuntu afite igiti cy'ivoka kiriko amavoka 10 ko ejo ivoka muri Amerika ari $10 10 uwo munyagihugu afite $100 100 ariko arajejeta no dude mwemo twawe ngo banezereza abantu babaroteshe ko bazobajana ahantu higitangaza kandi ko babajana mu mugazo babibona tugira amahoro umushino ari imigambi 9 umwe witwa PCC utwara n'indi migambi yitwa Parti Consultatif kandi mu nzego zose igihugu mu n'amashinga amateka gushika iyi migambi irimo kandi kabifise mission idasanzwe yo gukurikirana by'umugambi uri ku butegetsi uri kurakora rero mu bihugu bitanu ku isi birongowe n'umugambi umwe Burundi babaye ibihugu bigira 6 okay Burundi buzubwara kintu buba mu cambere ngo buri muhugu 6 birongowe n'umugambwe umwe bondeka kwacha nta nivyo nzi jewe nanze ko Chine CCP ari umugambwe umwe Korea kumbore nimba ifise n'umugambwe ari kumva ku Burundi ari mu bihugu bikeye birongorwa n'umugambwe umwe n'umugambwe incompeta umwe Ubushinwa ni burimo hama kumwe kino cyaka kuvuga nico bamwe bavuze bahira kubujya mu Burundi ari umugenzi uri kuraza kandi uteye ubwoba abantu bariko baratera bahurama kuvuga n'abavuga basigaye babita yabihebye nico gitumona benshi nayo mwavuze muri leta batakiza uno munsi turiko turaja mu mugenzo yuko abantu batera bareka guterera abo uri kuratera bavuga ati wewe uri kihebe uri cyavuga bigakunda ya uri umwasi w'igihugu d'abord ariko n'ikihebe najewe ndi ku birometero ibihumbi mfise ubwene gihugu bw'ibindi bihugu nka 2 ndahantu nuvuga ko hari sécurisé babona ko ndi umwihevyi babona ko ntaco batakoze mu ntango turakuzira turakumesa nta muntu asigareta leta ifise kuboko kure urabaza naka urabaza runaka ejo uzokusana kuri airport Bujumbura bla 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 ariko urumva Burundi ukavuga ngo ngo uwo muntu acari mu Burundi naje kandi numva ndonka warning atari z'abanya nkaza bankunda no bana ntuzoje Burundi urabura tenyenya
donc ni igihugu c'abagesera c'abaya kabisa iyo bageze ku bintu vyo kubuza abantu ko bavuga ico bifuza ico bagona après tout. Rero umugenzi uriko naho nyitugira gute gusubiza inyuma cyane igihugu kubera ko kera twari twumva abagabo igihugu cyagwa mu isanganya hari abagabo hari imigani ijanye ku bagabo mugabo uno munsi uri kuraraba ukavuga ati mbega abagabo bari hehe by'ukuri nabo cyituma rero bagiye ukomeye yavuze ngo nibaje turiko turaja mu mugenzi n'amaradiyo byatanguye je hari amaradiyo nacumbiriza no munsi makuru wumviriza gusa inkuru zibiri gusa hari amaradiyo asigaye avuga makuru atari iminota 14 15 inkuru zibiri gusa zonyene canke zitatu bakaba bahejeje. Amaradiyo yatanguye kera ntuzi ko yatanguye muri 2015 ntivyo amaradiyo yatanguye gucecekeshwa bon je n'amandi amaradiyo nkunze gukurikirana mugabo nico kimerega udashobora kuvuga ijambo mu nama uri politicien umunyamakuru we yovuga ijambo nkande et puis abantu bara indoctriner et puis ibintu vyo gusonza ana twogera kucaka cyo kubasonzesha musanzwe wishonje iyo ushonje nawe nk'ubu niba atakaze ushobora kuronka muri privé bakubwira ati bwana menga witwa Gabriel bwana Gabriel none uko abana bananutse ko umwana yari kuri privé agiye kuvayo wohindura imvugo tukaguha gukora muri onatel canke onaturu musi yambaye haga ubibona gute buke ico tangura kuvuga nkambaye haga none vyo genda gute gomba kurya je nawe no blaming après tout donc yo communisme et socialisme y'u Burundi ibintu byose c'est pour l'état navyo biratuma afite abantu baceceka non pas que batinya kuno kwicwa ahubwo ko batinya nuko akazi kohera bagasonza canke akazi batokaronka canke ejo hirya ejo hari abantu none bari hanze avuga ati je umunsi umwe nzoja gutembera mu Burundi ibintu nk'ivyo yuko kuntu donc bakangisha n'inzara no kubasonzesha navyo biratuma ijambo rigenda kugira ngo nta jambo ryushonje. Hama rero kubijanye na inflation n'ibindi mu bisanzwe ni rwa offre de la demande ariko rero mu bihugu bikenye bavuga ko ubutunzi buri hagati mu gihugu n'umwasi w'igihugu cyangwa ennemi ari interne muga mu bihugu bitunze bavuga ko richesse est externe na ennemi di per externe nije tumara mu bihugu bya Rusya na Ukraine hari intambara mugabo ubuzima c'est vivable abantu bamenya babaho atakibazo ariko twe usanga rero ubutunzi bwose buri mu gihugu n'umwansi w'igihugu akamugihugu bona baratanze akaruri nko kwimbira nko kwikwa nko mu taxi vero ngo ariko ngo aracoza igihugu mu taxi vero akagira nk'ikibazo mu gihugu ukumva igihugu inzego z'umutekano cyo gufata inguvu ziga mu taxi vero je ni bibaho no kubera abadede nta kintu bitayeho kitaja mu nda zabo donc abadede ikintu bose nibandayiragije nibanije imbere anyway sorry nije imbere amabari hari abantu rero bigiye rero yungwa niko turagira ko ubutunzi bw'igihugu buri interne na chesi iko interne cyatugira ingorane hama rero ni rwa offre de la demande nabwo ko ibintu nibike babirondera ni benshi nico gituma rero mu kintu cya mbere cyo kuba gikomakome kuri je nashaka kuvuga nuko ba politique macroeconomique zikabaswivye ivyo ntibishoboka politike macroeconomique ikogwa n'igihugu politike macroeconomique ikogwa na ministere ya finance na ministere ya economy n'imbihari n'izindi ministere zikomakomeye oro ntavyo banetswe yega nuko urona ko muri ko mwivuganira mwidigadiga mwebwe mugambwe muri opposition niri no muri opposition n'imigambwe itari muri leta ne kuno bivuga ko opposition undi bifize iba yo opposa nta kimwe ushobora ko opposa no mu kuvuga ndaze ko muvuga mudigadiga ntimushobora kudoma ku rutoki yani ma opposition ashobora kuvuga ugendera muri Amerika uvuga ati Trump is a tyrant baravuga we don't want a tyranny here barabivuga ijanga uvuga uti no we don't want never is a tyrant we don't need a tyranny ana tyranny dushaka bakumanitse so doko kuntu muri ko muri digadiga I'm sorry ndabumvira impuhwe nk'umuntu ari muri politike mugabo nakibazo kinini ariko ntibishoboka politike macroeconomique isa abantu baciye ubwenge isa abantu bumviriza ushaka kudafite ubwenge ukaburahura uzorabe combien de fois inchuro bahora bemvita ujya rose ndikumana professeur mu Massachusetts Amherst yama yaje ngakababwira mukore nta na kimwe bakora uzorabe Faustin Ndikumana haragerageza ati imokore kimokore reka dano umwansi w'u Burundi ahangamye n'icubahiro wo mwica zopfa nk'umubu
ntibishoboka ivyo bintu I don't know afite mu Burundi sinzi kuntu muzokora mugabo hagomba kuba changement radical kugira ngo Uburundi bwavance ibindi nta gishoboka abo bahizi bakigifashe mu maboko I don't see any change sepa sinzi ko nokomeza nkora iyi video isukari tanguye kuduga reka ngeza mugira umunsi mwiza tuzosubira bye bye